Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndukumwe numwe mu kwarukwa kwabikorera ivyabo. Ndagura mukije. Yambu cyane. Arabatibuka akazina kawe. Je nitwa Louis Ntirampeba. Nyene société Isracal. Ziraka kandi ntiramuye bizina iryo mu. Iryo umuntu agwana kusanga ni atari. Yego cyane. So ari kiganiro twakoze tuvuga kubijanye na Agence Isracal kungene sanzwe ikora hari ico twavuze ko maviza muga abantu batashoboye gutahura neza nico cyatumye nshobora kuguhamagara no munsi kugira ngo abantu bashobore gutahukirwa kuko nabibonye muri commentaire bavyanditse inshuro nyinshi ati tubashaka mu dusobanurire no munsi twakuzanye imbere yabo kugira ngo ushobore kubasobanurira ukungene bimeze muri rusange. Ikintu nagomba ndabasigurire nuko ni ikintu batigeze batahura. Twigeze kubivuga muri interview ya mbere ndababwira yuko dufasha abantu procédure de demande de visa. Kugira procédure de demande de visa niba bisigura yuko uba waronse visa. Parce que icyambere moi je ne suis pas consul, jewe sindi ambassadeur, ndafasha abantu, turafasha abantu. Société Isracal agence de voyage ifasha abarundi abene gihugu kubuzuriza impapuro zijanye no gusaba uburenganzira bwo kugenda mu gihugu umuntu yifuza kujamo. Urashobora kuyironka canke ukayibura? Bien sûr. Erega hari umuntu ashobora kuba afise tous les moyens yo kuronka ayo mahigwe yo kuronka visa ariko atazi ngene ashobora kuyuzuza. Rero twebwe turabimufashamo. Apana kuvuga yuko turatanga. Oya. Ico abantu baracihendeye ko cyane kuko ni turaba ambassadeur, turi aba consul kugira ngo dutanga ayo maviza. Umuntu turamufasha akagenda akaja kugerageza amahigwe yiwe arashobora kuronka ni nkuko ashobora kubura. Nuko bimeze. Bibaza ko babitahuye cyane. Babitahura uko ufite su gutanga visa. Oya. Nugufasha abantu kugira ngo baje kugira demande de visa. Aho rero haca hakora chance y'umuntu. Hama ikindi tugomba tubereke iyindi video ya Zulu ijanye na importation et vente de véhicules. Nuko rero turabahaye ikaze mwese muri Isracal. Karibu mu Isracal. Dufite agence yofasha importation et vente y'imiduga. Kubashaka gutuma imiduga mu Buyapani, Isracal turabafasha mu bijanye na transport na dédouanement gushika umuduga wawe gushikire. Uko bigenda uraza ugacagura umuduga ku masite yo hanze dukorana. Uwushimye urawuriha tukagufasha transport gushika umuduga ugushikiri Bujumbura tukawuguha umeze neza. Kubo bigora ukurikirana imiduga yabo, Isracal turabafasha kubijanye na maintenance na reparation y'imiduga yanyu mu gihe ca panne. Isracal mu dusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kwibarabara gitiriwe Pepe Murundi Galerie Neko en face ya Hotel Novotel. Murahawe ikaze mwese tubatunganirize.